Hari imigenderanire hagati ya uburyo we worship, uburyo dusenga Imana and our culture, n'imico yacu, imico ijanye na ensemble, ingene twiyumvira, ingene ibigumbagumba byacu n'ingene tubiserura, inyifato zitandukanye, indangagaciro duha agaciro mu kibano naho turi. Nibaza yuko nimba hariho suje ikunda gutandukanya abakirisu, ni suje ya ni gute ushobora gutazira Imana nkayisenga mugabo nkaguma kandi mfise iyo identité culturelle yanje. Mbega iyo identité culturelle yanje irafise ikibanza muri worship, canke worship ni ibintu nyene ntegeza nkakuramwo anything iri cultural, nkakuramwo ikintu cyose kijanye n'umuco. Ariko mu by'ukuri usomye Bibiliya usanga Bibiliya ifatanye n'umuco. Nk'akarero hariya mu vyahishuriwe Yohana igice c'indwi ku murongo w'icenda, igihe Yohana yerekwa abera bavuye mu mihingo yose yo kw'isi, yababonye bahagaze imbere y'Imana. Mugabo mu kubabona ngo ababona bavuye mu ndimi zose, mu moko yose, mu mahanga yose. Ni kuvuga ko kugira ngo abone iyo diversité, ni uko yababona bahagaze imbere y'Imana, ariko umwe wese afise son identité culturelle. Vyatuma bavuga ati hari amoko n'imiryango n'indimi n'amahanga bitandukanye, kuko effectivement nitwaja mu ijuru risha n'isi nsha tuzotwarayo ubutunzi bwose bwejejwe butunganye, ariko kandi ubutunzi bufatanye n'imico yacu. Notre richesse culturelle izobandanya ikora n'inyuma y'inagurwa rya vyose. Ndizera cyane ko ariko vyari bimeze mu itongo rya Edeni imbere y'uko umuntu akora icaha. Imana yari yifuza yuko Adamu na Eva bakoroniza la terre, buzuza isi ubwiza bw'Imana, ariko bukiserurira mu mico itandukanye y'abantu bazobandurukako. Muri Bibiliya tubona Imana yihishurira ubwoko bw'Abisirayeli, ariko nabo nyene naho dukunda gufata nkaho menga imico y'Abisirayeli niki, hari ibintu yahishuriye Abisirayeli ari ntabanduka ngo ndabigarukako, ariko hari inyifato, hariho imigenzo y'Abisirayeli bazana muri uko gusenga kwabo no mu gutazira kwabo, vyari bifatanye n'imico yabo, kuko Imana yabihishuriye muri iyo mico yabo no muri culture yabo nyene. Nk'akarorero ndabareza akarorero, igihe Yohana ngo yerekwa abera wa murongo wacu niko ndavuga mu vyahishuriwe c'indwi, bahagaze imbere y'Imana, raba ingene même la révélation Yohana ariko araronka iri influencé par sa propre écriture, ngo ababona ngo bambaye amakanzu yera, ntibari bambaye amapantaro yera. Ubwa kabiri ngo bafashe amashami y'ibigazi, amashami y'ibigazi mw'ijoro, bisaba ko mw'ijoro uzotwara amapalmier. Imbono Yohana ariko aragira yabo bera bahagaze imbere y'Imana irafitanye isano n'ingene son subconscient isanzwe iri conditionné kubona ibintu. Nk'akarero iyo umuntu ari muri course mu isi ya kera Yohana yari abayemwo, twazi ko Yohana amara imyaka myinshi akora ministeringa i Efeso muri capitale ya Asie Mineure, muri Ubuturukiya bw'uno munsi, naho nyene hari ama-Jeux Olympiques. Igihe abantu bari mu ma-Jeux Olympiques, iyo umuntu aje akarengana ya ligne d'arrivée, baca baba ba spectateur barashira hejuru amashami y'ibigazi canke bakamwakiriza amashami. Cari ikimenyetso c'uko yashikiriye ligne d'arrivée. Rero abona mu ijuru ngo dufise amashami y'ibigazi, ariko sinibaza yuko tuzova dufise amashami y'ibigazi. Ariko wewe revelation yagize yari ifatanye n'umuco wiwe, cyo kimwe n'amakanzu yera. Yaba Yohana yarabayeho uno munsi ntiyari guhishurwa mu ijuru, jewe canke mu cameraman wanje Polite ahagaze imbere y'Imana yambaye ikanzu yera, yari kubona ibindi. Nukugira ngo hose twerekane yuko worship and culture bifatanye isano muri Bibiliya. Ariko nashaka mvuga amaspe atandukanye y'iyo migenderanire mu buryo butandukanye nyarutsa. Ubwa mbere na mbere, la worship iri transcultural, iri transculturelle, l'adoration iri transculturelle. Tuvuze transculturelle, elle dépasse la culture. N'ayandi majambo, hari ikintu gikomeye cyane, nuko hariho ibintu ntabanduka, ibyo twita constante. Hariho ibintu ntabanduka
bikwiye kwama biranga ugusenga kwacu peu importe umuco wacu. Ibyo rero tugerageza tukanazigama kugira ngo ivyo turiko turazana muri expression culturelle zacu nivyice vya bintu ntabanduka, parce que l'adoration elle dépasse, elle transcende, elle transcende la culture. L'adoration elle est transculturelle. Rero tuvuge ama constante vya bintu ntahinduka. Imana duhamagarirwa kuyihesha icubahiro, kuyiglorifia biciye mu gikorwa ca Yesu Kristo au travers la puissance du Saint-Esprit. N'akarero Imana itegezwa kwegerwa biciye mu gikorwa c'umusaraba kandi mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Duhamagara kuglorifia Imana, kuyiglorifia. Est-ce que ugutazira kwacu peu importe la culture turimo biraglorifia Imana, biraserva kwa kwera kw'Imana, ca gitinyiro c'Imana, ya reverence y'Imana, mbega biraglorifia Imana muri ya sense ko Imana inezererwa, ibaglorifia igihe turiko turinjoyinga sa présence. Mbega uwo mwidegenzo, uwo kuryoherwa, uwo kuexperimenta sa présence birahari. Mbega uwo gushira hejuru ubukuru bwayo n'igitinyiro cayo no kudahangagwa kwayo birahari. Mbega ni Imana idasa natwe mugabo kandi itwegereye, kandi yatwegereye biciye muri Yesu Kristo, mugabo iguma ari Imana itandukanye natwe. Mbega ayo ma aspect, ayo ma constante araguma agaragara peu importe umuco wacu. Tuvuze worship iri transcultural, iri transculturelle, tuba twifuza kuvuga yuko hari ibintu tuzokwama tuzigama misi yose peu importe umuco wari wose turiko turahimbaza. Bwa kabiri, worship is cross-cultural. L'adoration, elle est cross-culturelle. Muyandi majambo, Imana iyo iduhamagariye gutazira, kuyihimbaza, guserura icubahiro cayo, tuza nka twebwe nyene n'ibitugize. Muri ivyo bintu bitugize harimo umuco. Rero ni vyiza yuko tuza uko nyene, kiretse icaha gusa, uko kuntu nyene tumeze na identité yacu, iyo Mana tukayihesha icubahiro. Rero hari amayelema menshi ubona yuko dans chaque contexte agize umutima culturel w'abo bantu. Ni vyiza yuko iyo ariko baratazira Imana bazana ubwo bwiza, iyo bote. Ariko rero novuga ibintu bimwe bimwe bitugize Abarundi, Abanyafrika. Turi abantu biexprima mu gutamba, mu kunyiganza imibiri yacu. Turi abantu barimbura bariko barasubira mu kintu kanaka kandi bagitamba en même temps. Impamvu amakorasi tuyakunda, turi abantu badatinya guhura na rodive. Niyo mpamvu gutazira kwacu ico kintu experientiel gifise ikibanza kinini cyane, ingene nahuye n'Imana. Niyo mpamvu dushobora gutamba umenga turiko turakrea une sorte d'extase kubera ico kintu ca rencontrer le divin kigize la spiritualité africaine. Atari gusa kuririmba ivyizerwa, mugabo kandi guhura n'iyo Mana ndiko ndaririmba peu importe ivyo woba ngwa hasi ngiri iki, j'ai pas peur yo guhura na le divin. Ibindi bintu bizwi gose cyane nuko nk'amaculture yose ashobora kugaburwa mu mice ibiri, ibyo twita la culture fine et la culture folk. La culture fine irimo finesse, la finesse ni hano ugenda ugasanga ama œuvre d'art yabo arimo symétrie, arimo précision idasanzwe, arimo complexité technique ikomeye, ari ivyumviro bipanze bihanitse, n'ama concept ari abstrait. Urumva twebwe la culture africaine ntiri fine. Niyo mpamvu niyo dukompoje dushaka habaho icyo kintu ca spontaneité, ikintu cyo kuvuga uko uvyumva, cyo kwirekura uko uvyumva, atari ibintu bihanitse bitondetse rwose cyane. La culture iri fine ihereza agaciro la perfection mu buryo bw'ubuhinga, mu buryo bwa art, mu buryo gushikiriza ivyumviro no kubitondeka. Ariko la culture yacu iri folk. Iyo culture iri folk irakunda la spontaneité, irakunda uwo mwidegemvyo, irakunda guserura ikigumbagumba, irakunda ko ivyumviro ntarinda kubitondeka
kubitondeka mu buryo buhanitse mugabo kandi nshobora kuvyiapproprier uko ndavyumva nivyo bihereza la spontanéité mu gutazira kw'abanyafrika n'ibindi nk'ivyo niyo mpamvu abazungu usanga batondeka cane gose amajambo ariko twebwe tugasaka reka indirimbo hasigara ikibanza aho uza kurongora aza kuvuga uko avyumva n'ishengero rishobora gushira mu yandi majambo yabo n'ibindi nk'ivyo parce que c'est une culture ifolke ntabwo ari culture fine muri izo culture usanga ziri fine zirimo iyo finesse artistique finesse mu buryo bw'ivyumviro finesse ku buryo même les mouvements ziri organisé tout usanga bibera bifitanye isano n'akahise k'abagiriki n'abaromani ari nabo batanze un héritage intellectuel ku banyaburayi hanyuma rimwe twasanze biba refletement quantique abazungu badusigiye ndizira cyane yuko vyari gukunda yuko abazungu badusigira ivyizegwa vyiza hanyuma indirimbo tukashobora kuzisohora uko mu muco wacu ariko indirimbo badusigiye zaba ziri mu midiho imwe nk'iya country atari iwacu zaba zirimo amajambo meza mugabo yanditse ku rutonde mu buryo bwo kwiyumvira bw'abazungu ndakunda kubwira abantu yuko twebwe abanyafrika twiga biciye mu nkuru mu bigereranyo niyo mpamvu igitabo c'ingenzi casomwe rwose cyane kubera cigisha ivyizego biciye mu nkuru amametafore gusumba les idées ziri abstraites n'ibindi nk'ivyo c'est pas que abanyafrika doshobora gutahura novuga nti ukwizira mu buryo buri proposition mu buryo bwa proposition doctrinale ngari biza ko ba proposition doctrinale yexprima mu buryo bwacu bwo kwiyumvira no kuvuga abazungu batubuje kuvuza ingoma kubera bavyatasha ko une signification kanaka démoniaque hari ibitari bikenya vyakuwe muri twarushaho gukoresha mu developa une liturgie iri locale vyagiye birakugwaho tuza kwisanga buhoro buhoro twasanze liturgie yacu ifitanye isano n'umuco w'abazungu n'ingene batazira ivyo kumbura twobitira ko uno munsi ariko twavuga yuko la culture elle est cross culturelle ni kuvuga ko dans chaque culture on trouve des éléments nziza zitononywe n'icaha nziza zigize umutima w'iyo societe aho iyo umuntu akije kavuga bwa kabiri ashobora kumubera nk'umuringoti userura umunezero afise n'ivyo yiyumvira ku Mana n'ingene ibinigomba kuba afise ku Mana ubwa gatatu l'adoration elle est contre-culturelle counter-cultural tuvuze contre-culturelle tushaka kuvuga vya bintu rero biri mu mico yacu uguhimbaza nyakuri kubaka ijambo ry'Imana gutegerezwa gukubita kugahindura hariho ibintu biri mu mico yacu bihuye na adoration iri biblique ivyo ntiza kubirekura ivyo ntiza kubiheba kugira ngo ugutazira kwacu gutazira kubakiye kwijambo ry'Imana rero l'adoration iyo umuntu avutse bwa kabiri iyo umuntu atahuye Imana muri Bibiliya igikorwa ca Yesu Kristo kwijambo ry'Imana bivuga ahindutse caremwe gisha ingene aserura ubutazira kwiwe biragongana na bimwe mu mico yahari ku buryo ivyo biravuga ati ibi bintu ntibijanye no gutazira nyakuri munyemerere ngaruka utuntu tumwe notangurira rero sinobuheza niviza ko banyumviriza sho kwandika munsi muri commentaire ico bavyumvirako reka ndabaza akarero ingene abantu batamba ama mouvement y'abantu batamba haba mu mico y'ikirundi ingene abantu batamba cyangwa no munsi ma danse moderne ama mouvement abantu bagira yabafise signification aho hantu hari ama mouvement dusanga mu bazungu yerekana la sexualité le sexe nico kimwe no mu gutamba kwa rundi kwa kera naho nyine hariyo intambo zexprima plus la sexualité la sensualité gusumba ikindi kintu cyose ugasanga ayo ma moves ayo ma mouvement tuko turayakoresha mu kuexprima ngene utazira Imana nk'ivyo urashobora kubona yuko vy'ukuri ari ibintu tuko turatazira Imana muri bushinga ijambo ry'Imana bitegezwa guhinduka kuko l'adoration biblique iri counter-cultural irakuraho izo expression culturelle zidahwanye n'ijambo ry'Imana nagusha kubandanya nkavuga ibindi bitandukanye dukeneye guhindura
ni byiza ko barayumviriza bashobora kwandika mu makomantere munsi nk'akarero abantu barazi yuko ubundi ikintu kijanye na romanticisme ikintu ca romance ikintu co kwexprima ibigumbagumba bijanye n'iyo sentiment superficiel de tomber amoureux ingene vyuzuye mu ndirimbo nyinshi zo mw'isi uno munsi ugasanga amajambo dukoresha kuri Yesu n'amajambo ari emprunté novuga n'iyo culture romantique très superficielle et très sentimentale ugasanga n'ubwo bujambo tuza kuvuga kuri sweet Jesus, sweet Jésus, darling Jesus, bisous Jésus n'ibindi bitandukanye ugasanga ce sont des choses twemprunte de la culture ariko biterekana la révérence y'Imana biterekana ukwera kw'Imana rero l'adoration by'ukuri n'imbiri biblique ideza kuba countercultural tuko turarangiza l'adoration elle est multiculturelle elle est interculturelle muri sanse yuko ni byiza ko makoraniro yacu naho twari dufite umuco wacu duhereze ikibanza ama expression atandukanye kugira ngo ducrée des espaces ku bantu badasa natwe yexprime kandi bitange une beauté ibi ndabivuga ko amashengero yacu haba ari ibyo ama sous-culture abajeune bumviriza musique contemporaine abakuze bakunda ama hymne n'ibindi bitandukanye ni byiza yuko nk'ababa mu bindi bihugu hoho usanga ishengero risenya nk'abakongomani abazungu abanyafrika abanyaziya twebwe mu mashengero yo mu Burundi turasaba kongomani turafise impamvu dushobora kuvuza umuziki ujanye n'ikongomani n'ibindi nk'ivyo usanga ni byiza ko mu mashengero yacu musique yacu iba aussi multiculturelle interculturelle mu gukaya espace aho ama expression atandukanye ashobora kugaragarira mw'ikoraniro rimwe nk'igicapo c'ingene mw'ijuru tuzoserura ubutandukane bwacu bwa twese tubutanzira Imana